Hello nshuti bagenzi mubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Amipro Show257 twizere ko mumeze neza aho muri hose ni Rosi presenter kuri micro reka ndabibutse mwebwe mutarakora subscribe mu gikore kugira ngo mujye mu rutonde rw'abambere azaronka ibikorwa byacu uko tubishize kuko bukiri ko bwije mutibagiye gukora like canke dislike kimwe muri ivyo urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane utibagiye gukora share ku bandi kugira ngo nabo birabire ivyiza uri kuri irabira canke heje kuba wirabira na comment ku byo uzoba ubonye urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane kugira ngo haba icyo dukosora tugikosore haba ukudushimira ku byo tubazo tuguhaye byose bigende neza ku rundi ruhande Rosi presenter nashimiye kuzanira abaririmbyi babiri ariko basanzwe bari muri team imwe ari batatu no musi akaba habonetse abaririmbyi bagera kuri babiri bakora indirimbo twita ni gospel music ni indirimbo zo guhagiza Imana cyangwa uko tuvuga ati izo guhimbaza Imana urumva ko byose tugerageza kubica ko hirya niyo kugira ngo byose bigende neza reka ndamutse wa mbere empere ku buryo bwanje kugira ngo dutangure neza ikiganiro cyacu no munsi kugira ngo tumenye byinshi kuri bano basore ukuntu bagiye baritegura mbere ukuntu bagiye barisuganya byagenze gute kugira ngo banakore idea imeze neza yo gukora ibintu byo guhimbaza Imana cyangwa indirimbo zo guhimbaza Imana ndakora mukije umeze neza ego oyamenyesha akazina kawe abayako dukurikirana kuno mwana okay akazina kanje ni Ndikumana Hono Bright ego niko kazina kanje yes katuje ku bamfu bwacu hano tumenye ubundi turi kumwe kugira ngo nawe aheze yidondora imbere y'aba reka badukurikirana ari bo mwebwe amadozi tumenye byinshi ndakura mukije nawe nanje ndabaramukije bon ku mazina yanje banyita Kelly Designer nabasanzwe ndi umuraperi ndabikora mu guhimbaza Imana cyane mu guhayagiza Imana mu buryo bw'uko nyene uravuze yuko witwa Kelly Designer ambega ayo mazina nayo wahawe n'abavyi canke ivyo ya design n'ivyo wishiriye kubanya n'ivyo ukumbure wo gukora tutazi bon ayo mazina Kelly ni izina abavyeyi bampaye Designer naryo ni izina ryaje mu nyuma maze kubona ko muri jewe hari ikindi kintu kiri muri jewe yani ibintu by'ama design graffiti cover n'ibindi bintu vyerekeye production niyo iryo zina ryavuye rya design ego yes inyuma y'izina rya Kelly irindi zina niri bon irindi zina ni Robert ahishakiye Robert Kelly ego yes ni ibintu bimeze neza cyane kaduhere kandi ku buryo tumenye byinshi kuno mwanya mumaze gutegura byinshi mumaze kuririmba indirimbo kumbure ni imwe muri abaririmbyi bagera kuri batatu ni gospel music kuko mwahisemo gukora gospel music ariko mutagi muri profane music murakoze igituma tutahisemwo profane twarimbye indirimbo gospel music nuko twebwe dusanzwe turi muri ugo runganwe turi muri uwo muryango donc wabaririmba gospel music donc icatumotivye kuririmba gospel music ni ingaruka yabaye canke ni icabaye bivanye n'ubuzima bwahindutse muri twebwe uko twari turi kera ubuzima twari tubayeho bwarahindutse hama turonka ubundi buzima ntabwo ubuzima buca budusunikira kuririmba izo ndirimbo za gospel music arizo guhayagiza Imana gushira hejuru Imana ugerageje gusigura ubwo buzima bw'ukuntu bwagiye burahinduka byagiye biragenda gute mwari musanzwe muba mu buzima bumeze gute amakuru mwanya mubaye mu buzima bumeze gute okay urakoze cyane kuri ico kibazo ubwa mbere ubuzima nari mbayeho personnellement bwari ubuzima atavyizigiro bwari ubuzima ntabona iyo ndiko ndaja bwari ubuzima bufise limite ariko hariho umugenzi canke hariho umuryango w'abagenzi twahuye baca bambwira ubutumwa bwiza bwa Kristo hama bambwira ubutumwa bwiza ntavyo narinzi narabibamwe mbwa tavyo narinzi naguma nibaza yuko ari ibintu abantu nyene bafa kwiyitirira canke ko bavuga mugabo bambwira ubutumwa bwiza mbona ko jewe muri ubwo butumwa bwiza numva ukuri ico ntegereza kubaho uko nategereza kubaho hama mfata ingingo yo kuba mu bwo buzima uko nahora ameze kera cyangwa uko nahora niyumvira kera biratandukanye cyane byarahindutse par exemple
hari ukuntu nabaho kera atamahoro mfise, hari ukuntu kera nabaho atamunezero mfise. Donc nagira umunezero ko mfashe ibintu bimwe binkura mu bwenge nubwa nk'inzoga, ibindi bintu nyene nk'itabi. Nivyo vyambona narabona ko bimpa amahoro. Mugabo maze kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, naciye ndonka amahoro adafatiye ku kintu mfise canke ku kintu nza kuronka. Ako ni nk'akarorero gatoya. Hari ibindi byinshi byahindutse no mu vyumviro. Yes, merci. Yes, katuje ku bundi mufise indirimbo imwe kumbure timu yanyu yitwa iki? Ani the really vine mu Kirundi bikaba bisigura umuzabibu w'ukuri. Ego. Yes, iyo ndirimbo yitwa ngo iki yasohotse ryari? Bon, yitwa Agakiza, ikaba yasohotse ko le 1er janvier. Niyo yasohotse, yani twashimye kuyisohora iryo tariki kubera hariho benshi bari bakeneye gutangurana umwaka n'ubuzima bushasha. Niyo mpamvu twashimye kuyisohora iyo tariki. Title yitwa Agakiza, ninde yayitanze idea? Bon, idea yavuye kuri mugenzi wanje. Niyo yazanye idea y'iyo title Agakiza. Yego. Yes, icyumviro wowe canke intererano washizemwo muri iyo ndirimbo niki? Bon, icyumviro nuko nashizemwo canke intererano ni nyinshi sinarinda kuzivugira ngaha, gusa gikuru nuko nanditse nashizemwo amajambo numva ko ashobora gufasha. Nico gikuru. Na sinze gusigura ibyo naritereye canke ibiko gikuru ni yajya amajambo arimwe, ahubwo vyiza abantu bogenda bakayiraba kuri YouTube channel yacu iriko yajya amajambo bayumvirize uko n'ubuzima bushasha twatanze. Yes, wavuze yuko kugira ngo hinduke wabifashijwe n'abagenzi, mbega aho kugira ngo abagenzi barinde baza kubikora nta bavyeyi ufise basanzwe bari muri Kristo nyene nko kumwa mubivuga basanzwe bakijijwe kugira ngo bagerageze gukosora ariko ucuza gukosorwa n'abagenzi ati cyo ni kibazo kimwe kundi handi nuko wavuze kandi ngo nuko mu vyagi birahinduka warabura amahoro waronka amahoro ari ukugiye kunywa ibiyayura mutwe mbega ayo mahoro imbere kunywa ibiyayura mutwe kugira ngo yaronke warusanzwe yabuzwa niki muri uwo mwanya? Okay, gerageje kushaka kibazo ca mbere. Ubwa mbere na mbere just abavyeyi banje ntibari bakijijwe. Ntibari bakijijwe naho novuga ko ivy'ukuri canke ivyo bambwira nabona umenga ntaco bimariye. Donc ivyo bindi nyene byari meze nk'idini bijya uvuga ati ndagiye dimanche ndagiye gusenga nkuko abandi baja gusenga, ariko nta mpinduka byanzanira. Nico gituma rero nahuye nabo bagenzi hanyuma ashobora kubimfashamo. Hama kuca kabiri naco ku kijanye n'amahoro, ngerageje usaba kibazo maje ngo amahoro ngo wari usanzwe kumukurondera amahoro warinda kuja kumwe biyayura muto kugira ngo yaronke, wari usanzwe yabuzwa niki? Okay, so byari bivanye n'ubuzima nari mbayemwo n'ubuzima nakuriyemwo, nivyo byatuma nyene ngira ivyumviro byinshi bigatuma nyene ntaba alaise. Ego. Okay, kuja muri Kristo canke kuja muri za gospel music canke kuja mu vy'Imana cyane byagenze gute kuri wewe? Bon, je icyambere ndi mu muryango kijijwe, nakuriye mu muryango kijijwe. Rero sasa maze gukurira mu muryango kijijwe, bon sinabibwirwa ibintu nk'ivyo. Yanumbwiye gusenga, byari ibintu by'intambara muhira kuko uri kurambwira gusenga sinagutahura. Nawe gati umwanya wundekere. Bon, kwishuri twiza isomero iminsi 5, iminsi 2 baduhaye niyo kuruhuka, yindekere nanje rero njyambe. Gusa mu nyuma bon umugenzi nanje yaranyigishije, nagendanye n'abagenzi bakijijwe, bica bituma nanje numva ndabishatse ndabikunze. Kuko je kare nari nararaye ati je vraiment gonyoza ikirenge mu ca Yesu aribyo bitwa kubatizwa. Vraiment numva nakwijije nka 30 nibore cyangwa se umugore mu nzu navyo nokora. Ariko mu nyuma kubera ingeso nagiriyemwo nkagendana n'abantu bamaze kwakira ubwo buzima byatumye nanje ca numva ndabishatse. Kuko ugendanye n'umuntu mwiza na ucika umuntu mwiza na wewe. Kandi vraiment no mu muryango baransengeye kugira nkizwe kuko je sinere ku rushengero majambo make naho nagenda kwari ukwipoera nkiryamira mu rushengero hageze gutaha tugataha, ariko ubu
amasaha yo gusenga ndayazi byose ndavyibwirizwa kuko yani naramaze kwakira agakiza ego Yesu ubuzima bw'uwakiriye agakiza n'ubuzima bw'utarakira agakiza bwose uramaze kubuca mu bisigura ko imbere y'uko uja kwakira agakiza wabayeho utarakira agakiza difference irimo canke itandukaniro mu kirundi ririmo hagati y'utaramenya kwakira agakiza n'umaze kukakira umaze kubona ari iyi bon difference hari ya mbere bon nuko uri mu gakiza abafise amahoro utari mu gakiza hari ibintu byinshi cyane usanga bimufatiriye dufate nko kuja kunywa inzoga kuja ubusambanyi ibintu byinshi bitandukanye ariko uri mu gakiza ni ijambo ry'Imana gusa bari kurongora nta kindi na mpwemo wawe yego waratanze idea yo gusohora indirimbo yanyu ya mbere muri abantu batatu utanga idea ya title baranayikoresha idea yaje gute kugira ngo nayitange mbagenza okay urakoze kuco kibazo idea ukuntu yaje Keri ni yaraje arambwira igikorwa Ufise arumva ko muri yumva ko hari ikintu ashobora gutanga hama ndamubwira ati okay hama cyambwira ati je vraiment wifashamwe tukaraba ukuntu twogira ikintu dutanze kubw'uyu mwaka ugiye gutangura hama kubw'iyo mpamvu je ndavuga ati none bizogenda gute hama cyambwira ati wewe wo kuzokumva urongowe uzobimbwira hama ide kuntu yaje navuga ko nariko ndasenga sinariko ndanimvira kuri iyo title ariko ubwa mbere narimviye ikintu twotanga koko twotanga kubw'intango y'umwaka yes rero inyuma yaho mugenzi wanyu yazanye iciyumviro ca title ko ndimo mushaka gusohora reka tugerageze kumenya mbega umugwi izina ry'umugwi ryazanywe nande idea yo gukora umugwi muri rusangi yazanywe nande bon idea yo gukora umugwi ahantu yaje vraiment ni zamani twiga mu 8 yari menga 2018 n'ibata 2017 turi mu ishuri ico gihe natwe ico gihe ndavyibuka twararapa turi mu school ya yani yari ama freestyle yani kwemezanya tiwe nusumvye gusa ico gihe cyatuvuga ati bon turavye tugakora akantu vyoryo kandi kubera dukijijwe byiza twotanga ubutumwa burya turajanye muri studio turakora tugiye muri studio turakora burya turi muri studio producer aratubaza ati mwebwe mbe mwitwa gute izina n'indirimbo byandike gute izina ry'indirimbo turamedita turamubwira arandikako atangwa ati mwitwa gute turiyumvira ico gitsina twavuze nagenda babwira twavuze iryo zina yani twene twego dushiremo ko ari umugwi gusa twavuze iryo zina tuvuze iryo zina aravuga ati iri zina ku bantu baririmba gospel ntiribaho byiza rero mwebwe ndabahaye umwanya genda mwiyumvira turagaruka tumubwira irinda avuga ati ntiribaho turagaruka tumubwira ati GK Jesus King tugarutse tumubwira uko ararishirako arishize ko turarikoresha iminsi bon tuvuga ati bon nta muntu n'umwe atazi ko Yesu ari umwami turabe ukuntu twohindura izina ya tugarutse uwo mugarundi mugenzi wanje atari ngaha ari kwishuri uwo mugenzi wanje acambwira ati bon izina mbwiye ntaryo nibuka gusa gisha namubwira ati bon juko niyumvira no twokwita nuko twokwita umuzabibu w'ukuri aryo twaciye turishira mu rurimi rw'icongereza tugira the really vine ya niho ide yavuye bon cyo guhera iyo saha nyene caduhera twitwa ko nyene the really vine ego yes rero abantu batanguye urugendo haba mu muziki wo gutazira Imana canke haba mu muziki icyo twita profane music ya music tuva ko ari yisi urugendo ruba rutoroshe baca mu bintu byinshi vyerekeye akanoti kuja muri studio ugasanga ni kibazo kidasanzwe muri abantu batatu muri team yanyu mbega ivy'akanoti bimeze gute kugira ngo muje muri studio mbega indirimbo yindi tuyitege ryari nyuma yaho mwarasohoye ya mbere yitwa agakiza hari ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere so murakoze kuco kibazo kubw'ico kibazo ya turabanyeshuri ko twese turi batatu ya ikintu kijanye n'uburyo kiragorana nyene gatoya kubera ya biragoye ntakazi Ufise ariko buke birakunda uko uvyutse uno musi ejo siko uvyuka ego rero ni buke uko umuntu nyene yabitegekanije
byose ni imana ntibura ukuntu aho ibicisha ego so hama ku kijanye n'ikintu gishasha naho nibaza ko vraiment bitega ikindi kintu muri uyu mwaka wa 2020 ego nibaza ko imiryango yarugurutse vraiment si twebwe turiko turakora abwo n'Imana iriko irakora muri twebwe. Imana yatanguje ico gikorwa niyo yibandanya ikorera kandi turizeye ko bizogenda neza ego. Nta ngabo zitagira umutware muri timu yanyu ninde barongoye? Bon uturongoye bon sinzi ngira ko bizohinduka ubwa mbere yari jewe ego. Kuri uno mwanya urumva ntibirahinduka na gato? Wapi ntibirahinduka aracyari jewe nyene ego. Muje muri abantu babiri mbwiye musanzwe muri abantu batatu muri timu, uwundi ninde yitwa nde? Undi yitwa ya Ordi yani Hugo Ordi ego. Ni kuki mwakimye kuza muri babiri ariko uwundi atabonetse mu gihe twatumye ko muri batatu? Bon yakubwiye ko turi abanyeshuri kumva rero zitamukundiye kuko we ntari na hafi yiga muri interne niyo mpamvu bitamukundiye ko ashikana ego. Kumbure mwogerageza kubwira abari kwadukurikirana kuno mwanya indirimbo yanyu icyo mwashatse gusiguramwo ndetse munavuge niyo bayisanga kugira ngo abakeneye kumenya ubutumwa bwiza wanashaka bw'Imana bamenye iyo bagusanga. Okay indirimbo yacu yitwa Gakiza hama icyo twashatse kuvuga ni iki agakiza hariho igihe usanga abantu babibana nk'uko umengo ni ibintu abantu biyitirira canke ni ibintu by'imigwi kanaka. Agakiza n'ubuzima, agakiza n'ubuzima si kuvuga ngo agakiza ni si katolika, agakiza si protestant, agakiza si musulman, ahubwo agakiza ni Kristo kuko Kristo niwe nzira ijambo ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ko ari washobora kudushikana kwa data hama data nawe niwe ubuzima bwacu kuko Imana niyo yaremye byose, Imana yashizeho byose donc atamana ihari nta muntu ahari. Bisigura yuko rero umuntu afise ubuzima iyo ari kumwe n'Imana, atari kumwe n'Imana nta buzima afise. Hama navuga yuko ahantu boyisanga ni The Riven, yes, kuri YouTube wandike The Riven ucuyibona ya merci. Yes Kelly bamaze gusigura byinshi muri timu yanyu, urumva ko rero mwamaze gutanga ubutumwa budasanzwe ko bari kwadukurikirana. Reka tugushimire ko mwafashe umwanya wanyu mukaza ndetse no gusigura indirimbo yanyu n'ubutumwa mwashatse gushikiriza abari baradukurikirana ndetse n'abakunda gukurikirana ubutumwa bwiza cyangwa ubutumwa bw'Imana. Ya merci nawe nongere ndagushimira kuba wafashe kano kanya ukadushikana tugakora kino gikorwa uko ni gikorwa kidasanzwe uzobihemberwa nawe wakoze kubikora ego. Reka nawe ndagushimira. Ego murakoze cyane turabashimiye cyane Imana bahezagire ego. Yes ariyo si presenter nari ndakuzana imisoro igira kuri 2 nubwo muri timu imwe ari imisoro igira kuri 3 twaronse imisoro 2 gusa ariko ni bamwe mu basore bagerageza kwerekana yuko bari muri Yesu canke bariko barahimbaza Imana mu gukora indirimbo twita gospel music. Ariyo si presenter ndagusezerere ndakubwira yuko ubu utari bwakoze subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere zaronka ibikorwa byacu tibagiye like canke dislike share ku bandi na comment ku vyuzo wabonye amadoze dukora bimeze neza dukora umuti ndagusize ndakubwira ati bye bye duhure mu kindi kiganiro gikurikira.